nitwa Norbert Rucabihari nkaba ndumumenyesha makuru nkongera nkaba ndumuyobozi uruganda rwo kumenyesha makuru mu kinyamakuru Buja 24 mu nyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD mu minsi heze ngiraho bahaciye nk'umwaka imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda yaratosekaye gushika naho u Burundi bufata ingingo y'ukugara imbibe zihana n'igihugu kibanye c'u Rwanda ku bw'umugambwe CNDD FDD mwavyakiriye gute mbega ivyo kugurura ivy'urubibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda ahanini bifitiye akamaro kanini ya cane ku butunzi bw'igihugu n'abanyagihugu mbega ko benshi bavuga bati nizugururwe ku ruhande rwa CNDD FDD mu bifata gute akabazo kagira kabiri harabaye amatora mu 1993 umugambwe wari ku butegetsi ari umugambwe yiprona uwo mugambwe waratsinzwe mu matora utsindwa n'umugambwe Frodebu umugambwe yiprona urashiraho intahishitse ubu naho umugambwe CNDD FDD n'umugambwe yiprona niwo bagaragara cyane ku rubuga rwa politike abangira ngo muri aya matora ya 2025 na 2027 nk'ubu uyu mugambwe iprona wo kwivyukiranya ugatsinda amatora muri 2025 ugatsinda umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD mbega mwovyakira murakoze twatugwira aho waziga ishamba ubarahubatse hirya je mu ntara c'ibitoke muri komine c'ibitoke twagiye inyuma y'igisagara kugendera kuraba inzu zubatswe z'abarwanyi dusanga ahantu hose twahora twibaza ko ari imirima hose hubatse amazu nukuvuga iyo turiko turaja hose tudahinduye ingene turondoka tuzojegera nico gituma mu migambi twiyemeje mu mugambwe kwavuze ko zosigurira abantu bakivyara ko bogerageza ubuvyaye benshi ntarenze batatu kugira bakuze neza bafungure bazobeho neza kuko niba byara 10 ugasanga umwana ntaro nk'ikirato agenda miguru wazi ntiyoga ntasokoza uzoba ukoze igicumuro n'Imana izokikubaza ati mu mugambwe CNDD mugoma murangize ikiringo mwatorewe ni mu 2026 mu kwezi kwa mbere tinone atekanywa ikoraniro kaminuza yego ririho tinone wewe na uzogaruka nagona kubwire mugambwe CNDD buya rero ntawe yadukize birapanze biva mu nzego mu namashingiro bikaduga gushika mu nama nkuru inararibonye bakaraba neza ingene bimeze baca bavuga bati naka ni mumarizi nta kinya nta mpuhwe nta kiyo pole pole bavuze bati tubandanye urabandanye bavuze bati je impande ucuje impande nico gituma ngaha turi ngaha tuko turategura benshi bazodusubirira turategura kwa ati uwo labanaka arashobora kuba umunyamanga mukuru turabitegekanya kuko biri no mwiragi rya sogokuru yavuga ati ume wese ategure uzomusubirira kugira ngo ishene nticike tugwe dupanga karere neza ibya YouTube ndazo kibaza aho bigeze ndazo kwishura mu nyuma intumwa igihugu cifashe gute uretse ibishobisho canke ibindi bintu umuntu abavuga kubera kumbure ashikiwe naka canke kari igihugu cifashe neza gose
nababwiye nagendeye rega mu nyuma dojeje inama ya komite nkuru mu kwezi kwa 5 twaciye tugendera makomine yose uko ari 42 turicara nubu tiko turagendera intara Burunga twarahejeje Gitega twarahejeje na Buhumuza twarahejeje dusigaje Butanyerera na Bujumbura tuguma tubaza vipi mugabo kwisi si miparadizo bavuga ngo ari ahantu hegereye mu ijuru kwisi si miparadizo ingore zamaho nutu tugoranira uzobona mwavuze ngo igitoro nayo babwiye mu mazone yose iyo bigitoro tuyikaba n'amateke canke niswa ako turi Makamba cyo tukagikaba n'ibitoki nicobura mugo mwene gihugu bo wese arazi yuko kugira ngo igihe igitoro kiboneke tuba twarose amafaranga zo kugura ayo mafaranga nayo kuyaronka teza gushorera hanze tukaronka ya mahera yamba makungu cyo kwigura ubu rero bari ku kazi niho baje bavuga ati none turi myikawa nyinshi n'amavoka menshi cyo turonka ikawa mu myaka 5 igitoro yose gucika ntikizosura gucika cya kabiri abana mwateguye canke yerekwa niri musanzwe iki gihugu twari kigwaniye naje ndumugwanye rero kigwaniye uguma wiyumvira aho coshika heza kugira ngo nabamaze kuva ku isi bazovuga ati vyagenze neza nitwagiriye ubusa ega nga hari abana ba Burundi bapfuye twe twari kumwe mugenda ukazobona urusasi rumuciye umutwe ubwonko bugusesetseko ugacubwira abandi ati mukwege mutwara inyuma turamuhambya turamuza kumuhamba bagiye abasoda abandi ukagenda ukabona citse ukuguru uwundi ukagomba ijisho riravuyeyo mugabo bose bavuga bati igihugu ciza ubu igihugu iratekanye abene igihugu barajya bakaryama sawa mugabo hari kandi kakibuze iterambere none kugira tutere imbere zo bigenza gute umuntu muretse acika ikinebwe mugo umwana umubwiye uti uramenya yuko utegeza gukora ikiniki mu Burundi bavuga ngo igitigororwa kikiri gito bajya tuzobigisha byinshi tubigishe gupanga ejo bazo mu myaka 2040 hari bazo bafite imyaka 36 bafite imyaka 18 utara 15 30 ningahe ni 3 mu myaka 2060 bamwe n'abazo bari abagenero abandi bazo bari depite abandi bazo bari mu mukuru w'igihugu hajya hazova mu mukuru w'igihugu muri bajya mubona nico gituma ibikorwa bibera ngaha ntibiri ngaha gusa mu mugambo twavuze ku mitumba yose umwana wese ategurwa kuva ku myaka 9 kuduga gushaka kuri 17 agaca atsimbira mu mbonera kure naho nyiraga bandanya ategurwa inyigisho tubaha ingene tubigisha nugira ngo tuzoronke abagwanira igihugu bahagarara neza abasirikare abapolisi n'izindi nzego tuzoronka abanyapolitiki byabibazo byose mubona muri ko murabaza bazobitorera umuti muga bategura kirikare twe turafise umupira ngaha murabona iki kibuga ni cy'umupira turafise academy umwana abana dukinisha ubu muri Aigle Noir nabana twateguye ku myaka 12 ubu rero barakubita umupira bamwe begeranye bafise ubwanwa mumbabarire bakabura niyo tugiye kubera iki barateguye naba rero ibidogo mubona bazocika bakuru bateguye baraba kumwe ibintu bahindukirira rimwe batambuka intambwe adasigana ejo rero dufise tuzosaze hari abantu nyene bapanze batanguye gupangwa bakiri bato yabibabwiye no mwishure rega aba bakurikirana abari mu nyene hariya ku mashure tuzoga ahubwo tuzova tugira amasezerano n'umushikiranganje w'indero ari ngaha twinjira mu mashuri hose tubapangireyo yega ntidupanga umugambwe wabonye bamayize umugambwe ntidupanga umugambwe bajya bana sabana babagumya banga gusa bose nabana bapona barimwo nabana basenere nabana ba MSD bose barimo haje kuko dupanga igihugu muri kazoza rero ingufu nyinshi tuzishira mu gwaruka kubera dukeneye ejo heza ivyo bibazo byose bagiye murabaza bitagena neza tuzobigisha bakure neza ati binyobwa birabuze ni byiza twarabajije bariko rabyiga twarabajije igituma barabitubwiye twibaza yuko tuzoshiramwo intererano natwebwe biboneke bikwiye kandi turashima ko abene igihugu basaba ibinyobwa kubinyobwa ntubisaba utagira amahera akana kantu keza cyane iyo abantu basabye ugwagwa inzoga za Brarudi bagashimika nuko bafise amahera kuzigura ibi navyo biraduhumuriza kubera abene igihugu bafise amahera n'ugutayinyoye uwo munsi arayabika akazonywa nejo mugazo baramahera asha nukora n'ikindi kintu
citeka. Nitwa Norbert Rucabihari, nkaba ndumumenyesha makuru nkongera nkaba ndumuyobozi uruganda rwo kumenyesha makuru mu kinyamakuru Buja 24. Mu nyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Mu minsi heze ngiraho bahaciye nk'umwaka imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda yaratosekaye gushika naho u Burundi bufata ingingo y'ukugara imbibe zihana n'igihugu kibanye c'u Rwanda ku bw'umugambwe CNDD FDD. Mwavyakiriye gute? Mbega ivyo kugurura ivy'urubibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda ahanini bifitiye akamaro kanini ya cane ku butunzi bw'igihugu n'abanyagihugu. Mbega ko benshi bavuga bati nizugururwe, ku ruhande rwa CNDD FDD mu bifata gute? Akabazo kagira kabiri, harabaye amatora mu 1993, umugambwe wari ku butegetsi ari umugambwe yiprona. Uwo mugambwe waratsinzwe mu matora, utsindwa n'umugambwe FDD. Umugambwe yiprona urashiraho intahishitse. Ubu naho umugambwe CNDD FDD n'umugambwe yiprona niwo bagaragara cyane ku rubuga rwa politike, ababwira ngo muri aya matora ya 2025 na 2027. Nk'ubu uyu mugambwe iprona wo kwivyukiranya ugatsinda amatora muri 2025, ugatsinda umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Mbega mwovyakira? Murakoze. Nkuko biherutse kumenyeshwa n'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi, yarandika umushikiranganje amwereka amakenga afise ko abarimu batari bake bariko baja kurondera ubuzi mu mahanga. Amakenga yanje rero naya, mwebwe ntimufise umwitwarariko ko hamwe incabwenge igihugu categuye kigashiramwo n'umutahe, bakaba bariko baja kurondera kwigisha mu yandi makaminuza mu bindi bihugu, ko yambona kazoza izohava igorana mu bijanye n'ubushakashatsi hamwe no gutegura abanyeshuri bafise ubumenyi bukwiye. Mu mugambwe CNDD FDD umwitwariko mufise n'uwuwe? Nitwa Eline Ben Nibigira, n'ubumenyesha makuru wa Kazoza FM. Ikibazo ca mbere, umukuru w'igihugu araheruka kwakira ku kirimbi we Gerevaze Rufyikiri, yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu akaba n'umunywanyi w'umugambwe CNDD FDD. Mu basigaye mu buhungiro harimwo abanywanyi ba CNDD FDD, abahora ari abasirikare n'abapolisi, abari mu mashirahamwe yadahana ivyicaro vya politike n'abamenyesha makuru. Icatumye bagenda sinakigarukako, harimwo n'abafise imitahe. Kumugambwe CNDD FDD n'ubutegetsi bukomokako mwasize Imana imbere. Iyo nayo mu vyisaba harimwo ikigongwe, imbabazi, urukundo. Muzobikura ryari mu majambo bije mu ngiro hama bene wacu batahe baterere mu mbona kazoza 2040 na 2060. Akabazo kagira kabiri, leta y'u Burundi yari yashikirije ko kugira ngo ikibazo c'ubukene bw'isukari kive mu nzira, hari uko ishiramwe ry'abaganda Sarai Group rifatanya na Sosumo mu kwagura ibikorwa. Ariko mu nama nkenguza amateka nyene iteka rongo inama nkenguza amateka uno munsi, nawe nyene yarashikirije yuko ishiramwe Sosumo riradandaza. Ati habuze iki kugira ngo iryo shirahamwe rihabwe ingurane mu mabanki canke ahantu ryoshora kuronka ingurane hanyuma giyagurira ibikorwa ryo nyene
kitarinze kuzerinze kuvanga n'abandi bantu. Kabazo mpereza ko kanyuma, nyeniteka munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD, mu buzima umuntu aravuka agakura agasaza mu nyuma mbere agahava anasezera. Muriko murabona umugambwe CNDD FDD ushaje ko mwavuze ko muriko murategura bazovamwe umukuru w'igihugu mu gihe abari ku butegetsi no munsi bashobora kuba bahoza mu migambwe nka Iprona na za Sawhanya Frodeo. Murakoze. Nitwa Gildas Yihundi Impundu, mbaliza BBC Gahuza Miryango. Nyeniteka raporo zimwe zitandukanye zirerekana yuko ibihe vy'ubutunzi bitameze neza Uburundi burimwo, bitegwa n'imvo zitandukanye. Mu mvo zimwe izi raporo ziravuga yuko hoba harimwo ukunyinyana hagati y'ibihangange vy'umugambwe CNDD-FDD bimwe zikavuga ko hoba hari n'abahungishije amafaranga bakayatwara mu mahanga abandi bakayanyegeza, mbere na Sebarundi arakunda komera nk'uvyidoga. Ikindi kivugwa n'izi raporo nuko hari izivuga yuko n'ipfungwa rya Alengiyome Bunyoni yahoze arongoye ari umushikiranganje wa mbere ryo rifise akantu ryatituye mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Rero ikibazo ca mbere ni iki: mbe hamwe vyogaragara yuko Alengiyome Bunyoni atezuriwe vyogira akantu vyunguye mu kunagura ubutunzi, bikanagaragara yuko yokwemera nko guca bugufi akubaha inzego zimukurira, mbega umugambwe wosaba yuko atezurirwa agahabwa ikigongwe. Akabazo ka kabiri, umugambwe CNDD-FDD urakwije imyaka 20 utwara Uburundi. Hari raporo zimwe zerekana mpuzamakungu zerekana yuko ibisata bitandukanye bigenda bimera nk'ibisubira inyuma, ibi vy'ibitoro, ikena ry'amafaranga y'agaciro, za kaminuza bigisha baguma bagenda, ubukene bw'imiti, cyo gasanga ifumbire nka ire ntiboneka neza mu barimyi. Mbega ku bwanyu ibi bintu mumaze imyaka 20 ni myinshi, umugambwe uramutswe Burundi, vyaranse ko umugambwe ubipanga neza ukabitorera inyishu mu myaka 20 canke vyavuye kuki? Hariko hakogwa iki? Hanyuma kandi kabazo, haraciye imyaka 2 hariko haraba ibiganiro bihuza leta y'u Burundi n'umuryango wa Buraya. Kare waratanga amafaranga menshi mu Burundi, ariko ubu yarahagaritswe. Ariko ibiganiro bisa nkuko vyakwamye canke vyadindiye. Turazi yuko CNDD-FDD ariyo itunganya politike y'igihugu ingene gitwagwa. Mbega ku bwanyu iridindira muribona gute canke vyifashe gute? Umugambwe wibaza yuko biva kuki kugira ntibitera imbere neza nyabiganiro? Mu misi heze umushikiranganje w'imigenderanire shingiro ariko arategura inama itwa table ronde y'abatanga uburyo. Harakantu yacishije mwavuga ati iyo haje umunyamahanga azanye amafaranga umutahe, hari abantu baza bakasaba bati umpa mwangahe, bigatuma abo bantu basubira inyuma. Mbega umugambwe murabizi muriko mukora iki? Murakoze. Twaranyinyanye nyende ngo yangwe ngo kukuntu ngo mwanka tuti none si kijya gihugu muje gukora yiki kumuza gutera akajagari gusa.
uraza abakinya bari ngaha abasoda mpunza makungu bari ngaha Makamba uraza akajagari bateza sinebura amatari urazi mu mwijoro aho nabafatira sinabegeranya nk'abaruki Bujumbura bariko batera akajagari muri makartier ngaha urumva rero ntimuvuge ngo ingwi cabunyoni ngo harico cofasha mu butunzi bw'igihugu kubera amaboko abiri ntiyorusha amaboko 1,260,30 ibisata byagiye rasubira inyuma imyaka 20 ibisata bisubira inyuma universite imiti ibiki tuzoronka umwanya ukwicara umva n'amaraporo bavuga ngo n'amaraporo mpuzamakungu mugasa amaraporo y'iwacu kuvuga ko ibisata byose byasubiye inyuma twogenda bukebuke tworaba mbe kaminuza sawa kaminuza ejo nindi yaja muri kaminuza kumvuga ko atangorane zariho hagenda bangahe twege kuva komine Kayogori baho ngira ngo nigera tangu cyo kuri kaminuza hari ubundi ndikanzobaza kuva Yesu kisaza ku isi ikomine yose agenda umwe mbe ko nkuru yatogwa n'abantu bangahe ko muvuga ngo ibisata byasubiye inyuma ko nkuru nitwiga tukagenda tweza amashure ngo twayobewe muga amazina yacu akunguruzwa navyo muzi oya twobisubiramwo apana kuzamura kuvuga ngo na poro mpuzamakungu twobisubiramwo tukavuga tuti none nimba kaminuza irimo abantu 500 ubu hakabageza aho tugira abakaminuza abantu 10,000 ugaza ko arico kimwe nimba kiratawa tora ku nkuru mugabo ubu ugasanga hariho abaronka 100% ko intara ya Karusi yitora ku nkuru 100%. Ntidufate yuko akantu mukantuze kamwe twagure turabe yego hariho bimwe ibigora bigora umugabo ari kuri kukivi uragira ibikugora atacukora none ucugorwa niki aha mu ntara y'Amakamba heza umwanya duhevye ivyita imfashanyo abitwa bagira neza batonda bose ntihagire numwe aza kurima bose batonda n'udufuko tubabwiye tuti bihagarare none nturangene basa labaje mu itiribi mwabafotoye mbega bafotore labangene bayagayaga n'urugendo rero amaraporo bivana none uburundi je Burundi bavuga ngo nibo bwanyuma ku isi mu gutera imbere je nkavuga none gutera imbere ni iki ngo amafaranga ngo isinzi ngo amadora 300 ngo ku muntu sivyo mwara mvugaga Eric mwayize economy je nkabaza mwaharuye twariye zijyanja zose tujya mu gitondo saa 6 no ku mugoroba mwarazihaye amahera turabona ko twajegera gose sinze je hano atwaye umwana turafungura ndariha acambaza ati papa turiya ngahe ni wewe uririye irake zine saa 6 ngo amahera yose yo kwishure tuzoriha tuyariye saa 6 gusa tuteye aha ni mu makungu ni ndome zigoye guteranya ziragoye rero ibi byo kuvuga ati ibisaza byasubiye inyuma nukuraba byasubiye inyuma tufatiye kuki kera amashure yari ruhande rumwe tugende ngaha mu ntara y'Amakamba ntarise nimwe twari dufise ariko muri Bururi hariho lise Bururi lise Kiremba lise Rutovu lise Matana lise Rubanga lise Tora lise Rumeza amarise indwi twe tagira nimwe ngo ibintu byarasubiye inyuma kubera ubu mukayogora afise lise communale igatwe lise communale ubu intara y'Amakamba ifise amashuri mato 330 n'ayandi arenga amashuri yisumbuye 120 dufise ibitaro centre de santé n'ibitaro bikuru 80 mu ntara ya kera y'Amakamba gusa mugabe ibintu byagirira subira inyuma urumva tarasubiye inyuma n'urugendo umwe tuvuze gusubira inyuma tuzotanga ubyiga twicare twese duti turako twasubiye inyuma kuko n'amashuri bato kuri nkuru nziza ku isi ntibigeze bayemera ngo kubera tafashanyo baduhaye ngo ayo mashuri mwubatse mutaronse ifashanyo ngo nayo twemera
urumva twarasubiye inyuma ni raporo zo hanze hanyuma ibiganiro je ntari byo nanzi ko byabaye je sinzi ko hariho nibiganiro byabaye hagati y'ishami rya Buraya n'u Burundi nzosura mbazi mugabo rero naho nimba twagize ibiganiro kugira badufashe ndagomba babwire ni byiza gufashwa mugabo mu basogokuru bavuga ngo akimuhana kazi imvura ihise dutangure dukoresha amaboko Imana yaduhaye dukoreshe ubwenge Imana yaduhaye dutangwe twiyungunganye bazodusange ku kivi mugani barindira yuko imfashanyo ivuye hanze ari izoza kugura igitoro ari izoza kugura umwavu sinavyibaza kandi ukufashwa cyane ni kubikinebwe ni kurendegera gufashwa uzorabe umuntu umwemereye amahera y'umuhaye nyene sinzi kugurana y'umwemereye aca gutelefona ukamengo wewe wagize igicumuro kubera watereje kuyamuha nabo tuguma tuvuga ngo baduhe gushika naho tugenda kubishuza ati duhe bya bindi mwatwemere turavukana oya dupfaniki dukore bazodufasha mugandazi yuko n'ubogenda i Buruseli muri Europeenne sinibaza ko ubuntu ari priority hari ibikorwa ku isi prioritaire gusumba Burundi hako boya hu Burundi boya Ukraine kula mabombe nugenda nubu none ni wa journalist muravuga tubarihire amatike mugende i Buruseli mubabazi kumbe ko mudadusa amatike ngo muze murajya desante mukaza kutubariza ibazino cyane mugende muvuge muti batanu bazogenda i Buruseli babibaze mu mapana kuza mu biswa kuri NDIKURIYO nimuvuge tubarihira amatike mugendeyo mubaze priorite ko ari Burundi mbe uburundi bwa prioritaire gute arega burya nta cagusa kibaho nipe nigupe hari ibintu byinshi ari umuntu araguha kugira ngo kubera cyarondera curabariye cyarondera nawe kugira ngo umenye kuri prioritaire twebimeze neza gose mu mugabo CNDD niho hambere hameze neza ntarimo tutavugana imigambo yose turaganira n'ubu dutwarari ngaha Felicien no twara forum de parti politique nama zose nta na kibe kiba tutavuganye nico kitomubona agacerere hari uba telefone mbaza ati none ko ngo hari abiyandikishije sinzi ngene yakimbagije ngo hari abantu biyandikishije ngo mu runani rw'urundi bwa bose ngo harimo n'abashinga amateka bahora na gwasa agomba kubibaza na mugiye je mugazi ivyo bibazo je sivyo njejwe buya je njeje CNDD abo bandi nabo niba ariko baratarataza ivyabo muga turavugana hari n'abantu igeze kumbaza bati mbega imorera kure ntizigitera kajagari mu gihugu naco nabajije nti ivyo nzi nayereka ringa hani bazitwara nta kajagari ngo kumengo hari ahantu basambura ingoro z'umugambwe canke bagafuta ivyanditseko nabwiye nti ingorane ni hamwe umuntu akota inzu ntarihe urumva umuntu akosa inzu ntarihe ari gwanje ncafuta ibiriko urumva rero twaragerageje imigenderanire ni myiza turavugana n'imigambo yose kandi na forumo y'imigambwe iraduhuza ntawo kwitwaza ngo matora nta matora yo gutera kajagari abaho ubuhoho amatora atandukanye ariko kera batera kajagari ngo kubera ngo inzego zihejeje manda ngo ntiziba zifise inguvu eka nivyo bagomba kera nico gitoma mu bwizo shingiro rya 2018 twaje tuvuga tuti umukuru w'igihugu imyaka ndwi abashinga amateka kunza amateka inama z'amakomine imitumba imyaka 5 ubu tuzoja amatora umukuru w'igihugu ari mu biro mu 2027 tuzoja amatora umukuru w'igihugu inama shinga amateka ikora kwami bizosubira guhurirana mu 2055 no mu 2090 no mu 2025 mu 2060 mu 2095 niho bizaza rahura amatora kubera bamwe bavuga ngo igihugu inzego ziba ziko zirakora ariko hajya mu 15 batera kajagari bavuga ati tutera kajagari ntuze imanda y'abatsigamateka ihere
ntihagire ufata amategeko manda y'umukuru w'igihugu ihere igihugu giti nguvu ububasha birugaye ngubuho nta n'uzomenya ko turi mu matora tuzogenda nyene duca ahantu inama nshinga nozeye urwego nshingwabikorwa rwa leta uriko kazi kago nta ngorane urumva rero ntimuhave mwibaza yuko iyo turiko turaja ngo hari ngo amajambo canke ikintu oya ibi nibisanzwe n'amashinga amateka ubworozi bw'inkwavu bo inkwavu suva yuko bijegajega oya hariko harigwa ingene kubera urabona urukwavu ugoroye nabi ubwa mbere amaraso arinjirana ubwo nyene amaraso nyira nka George arabizi hariya za Gitega consanguinity urabona urumva utagize suivi ngo umenye iyi mfizi yavyawe nande iyi nayo yavyaye gute byage urumva zimaze kwinjirana amaraso buca bujegeye buca bumererwa nabi mugandazi yuko ibi vyigwa bigeze kure aho mbere bavuga yuko zoronka ibikwavu bishobora gushitsa ibiro 9 8 9 10 bariko ravyiga neza nico gituma ahubwo turiko turapanga kugira ngo ruzoba ari ubworozi bwa high level bwo gwego hejuru bwiza cyane hanyuma ati voka ntizova iberuko yeye oya ivoka yoyo ndazi ngaha hariho n'amashira hamwe y'amavoka ari ngaha ndazi green gold mengo nababonye abiserukiye niyindi Burundi go green nizindi nababonye hajya harimo inguvu nyinshi mu ivoka ivoka mbere no babwira yuko tukibivuga n'abandi hanze bacavuga bati tuzokorana kuko twararavye nimugire ngo neki kokwa gito turavye intara zo nababwiye itariki 30 kwa kane wa gatandatu wanyo kwa kane nizo zotanga raporo intara zose ziko ziraharura amavoka zateye turazi intara irenze miliyoni 10 z'amavoka ibiti miliyoni 10 mu myaka 6 kimwe cyama ibiro 300 ni miliyoni 3 z'amatoni ni miliyaridi 3 z'ibiro by'amavoka kuri iyo ntara yonyene izoba yimbura ivyo naho bavuga ko 30 vyapfuye 70 kwijana zizoba ari miliyoni 2.1 z'amatoni ni miliyaridi 2.1 vy'ibiro naho ikiro cogugwa ibihumbi 2 ni miliyaridi ibihumbi 4 yo kwinjira mu Burundi atahoraho ku mwaka muri iyi minsi bagiranye inama n'amabanki turabaza tuti mbe kumenga abanyagihugu bavuga ko amahera mu mabanki atayariyo naho mutakibajije hamanda babaza abamabanki mbega nk'ubu ko mu myaka 6 iza hariho amahera ashika imiliyardi nka 3 imiliyardi ibihumbi 3 azohora yongera ko kuyo dufise muzoyakoresha iki mu mabanki ko azoba ari menshi baratwishuye bavuze bati cha dutangwa kubaka amabarabara aho kuyasaba iburaya tukoresha iwacu mukubaka ibarabara ya Makamba Sosumo miliyardi 52 ukacutora mu banki kwazosubiza mu myaka 15 urumva rero ikivoka ivoka no gishingira nta kirakomeye gose abene gihugu nako baduhumurize abene gihugu bateye amavoka atagrefse baraje kubitubaza tubahumurize tugatugira umugambi mu mugambwe wo kwigisha abantu ku mutumba bagerefa amavoka bagirishira hamwe ku mutumba bavyita mu Kirundi kwimisha amavoka kugira havuke ivoka dukeneye uwo mugambi rero nibaza yuko umunyamabanga ntunganya bisata je giterambere n'aba SP bari ngaha duce tanga kutegura ku buryo bitabaye mwizone be ku mutumba muga tugire ishira hamwe ryabize kwimisha amavoka hamijyo shira hamwe rizokorera ubushake mugabo tuzoshiramo yuko mu myaka 5 bataye kwimbura iryo shira hamwe bori rabagiza tushireho basi n'amafaranga 10 ku kilo bazo baratanga kubaba kuri iyo shira hamwe nta ngorane kandi uzosanga ari akazi mu kandi niteka dushimire rero abo mu runani rw'amakoperative umugwiza yo mu Kayanza yafashije kwimisha amavoka ikirafasha kwimisha amavoka yose yo muri Butanyerera bafandekanije n'ishyamba ry'irindi ryitwa Green Gold naryo nyene riri mu mugambi w'amavoka ico ni niteka ni nahandi ni haboneka abashaka kwitanga bitange kugira ngo ico gikorwa kizogene neza
hanyuma ikindi demokrasi nyakuri umwidegeme mu kuvuga amakuru ngo Sandra Kenny ngo mukora iki burya naho umujournaliste uri umuntu je ndemera yuko abantu bose bidegembya naje nafise radio murabizi nafise Egre Sport FM nga mugaba journaliste nababwiye mukazoza murivugisha ibintu bidapanze ngo murafise ngo muraba journaliste je babayoye ntimuzombaze burya singaha mu Burundi gusa journaliste ntihazobahere urakora ikosa ne nturi umuntu je nagiye muri Amerika inyene yo inyene muvuga USA ndagenda shitse kandi abanyamerika bameze neza kwe narashitse bacabambira ngo mu bibazo aza kubaza ngo arakubaza abajournaliste mu Burundi bafunzwe ati rero mu kubishura ati reka tuguha amadosiye y'abajournaliste muri Amerika bafunzwe ati wishuze ikibazo ikindi reka abantu barapanze barabima ni nimero z'amadosiye bataye kumbaza rero abajournaliste bari bafunzwe ndavuga nti nivyo abajournaliste n'abantu ni kuko namwebwe umujournaliste yitwa naka muri state iyi urubanza rw'inimero iyi mwamuciriye amezi 31 na mezi 31 n'imyaka 5 n'ukwezi kumwe mwe muca mugira amezi nkuko umengo ni make urumva rero n'abajournaliste n'abantu sinzi ivyo bafungiwe izo dosiye ntazo metriza je ntazo nabajije mu tungane mugabo nimba hari wagize ikosa none abantu bakora amakosa bakarekugwa mu bandi mugabo basha ukazokwitwaza ngo uri umujournaliste burya itegeko ni giza mugari gufashe ni ngorane bavuga ngo itegeko n'umusumeno ugiye imbere wakeba usubiye inyuma gekeba urumva rero ntimugice muvuga abajournaliste ko bari hejuru y'amategeko ibibare kuriwe mu bikore mugabo ntimuze murakora nibitapanze witwaje mu journaliste ikindi naco kidujegeza burya mwese muri abajournaliste abize journalisme ni bangaye Dorian we nujeje kumenyesha makuru ntwaro tumujana ntuzinze yego urashobora kuba umujournaliste utari professionnel twende twara tuganira 2015 ajanete wagira akavuga ati je bamenyehereye ugwagwa ndabikoroka mubize mu misiyeze umuntu akamuhugwagwa agaca koroka ibintu byose atarakimara ko arukuri ugasanga societe irayumvye kubera wavuze ibyo umuntu yagwaye ugwagwa nta professionalisme wasizemwo umva rero bisaba sininjira en profondeur mugabo jewe iconzi nta muntu numwe mu gihugu ari hejuru y'amategeko njyano nco gituma mwabonye mwamye mumuvugira urabona umushikanganje wa mbere yahora umushikanganje wa mbere nabonye ko bamusize mu kanekeza umva nivyerekana ko atanu ari hejuru y'amategeko baragutwara ukaza buva ku mpimba munago minduru ngo baracikanyeyo jikayo none ari ngorane uzovayo ntihababa je nafunzwe keshi je nafunzwe keshi muri Tanzania bamfunga imisi yose aba Tanzania bari ngaba ba prosper urumva rero ni bisanzwe baraburana arega ufunzwe neza uraburana kandi watsinda mugabo wosha warakoze amakosa naho uburana ntibifata ubukene murabubona nene turi kwisi ubukene turabubona mugabo curabuva kuki kuko nuvuge ngo ubukene buriho cha twiga buva kuki nico gituma nk'ubu twege mu nama z'umugambwe twavuze yuko tuzohora dutanga sinzi ijambo ry'urufatiro ku nama zo mu mitumba mbe ubukene bwo ku mutumba wa Gisenyi ku mutumba hajya igasaka ku mutumba munonotsi buva kuki tukicara kuko urashaka gukena kubera utari kukivi urashaka gukena kubera udakora urashaka gukena kubera inzoga nyinshi yego ubukene buva ku bintu byinshi intara zimwe turagenda mu ntara nyinshi ukazibona abantu bakora barabyina bashima ati none ntubona n'uri ibigori ubu ko yambara costume yambara neza agura ikirato ati mugabo kare ikigori cyari ku majana 2 ikiro egajya bavuze yuko ibiciro biduze burya ni kibazo cigwa kabiri arega ibiciro biduze abene igihugu barimye bararyoherwa
muga nawe usuma urajegera habasigaye rero kumenya bajegere bigugwe make bajegera barimyi bigugwe meshi utarima ujegere ni kibazo teza kwiga nitwigire ngo turi mu kirere turiga nk'abajya benshi bari mitomate aho haruguru mu munyika bararima uraze nk'amashu kera ishu ryari jana ubu ni igihumbi nawe acavuga ati nguze amashu 30 njagura igitenge numa n'urugendo nitutse turabitanako twige twese twicare twipange neza hanyuma indongozi z'umugambwe ngo hari indongozi z'umugambwe umwe arega mu misi za hoho hazoba n'umugambwe umwe igivyiyumviro urabona hari igihe nk'umuntu avuga ijambo ribi yibaza ko bajya bagumya banga ngo boca bava muri CNDD mbe bava mu waje kari gwabo ega subi wanje je mpejeje manda cyanigira igatwe canke ngaha nyene mu kibuga nkibera ngaha nyene mu ngaha Gisenyi mugabo umugambwe n'uwabo bose bajya bose mubona bicaye bijya bisivye inkona byose hajye bivuga biti ni gwacu ega urabona bakamwe n'ubusajya ntibagiye ahantu ngo bandike amastati ngo mateka nk'umugambwe hama ngo bavuze ingoma ngo abantu baze binjire negative umugambwe watanga kubaho n'amateka nge nk'umugambwe atarabaho kuko nishiramo ry'abagumya ngo abanyagi bavuze bati ibi bintu turimwo ibintu by'uko amatiko turicwa ibintu by'uko amatiko turangazwa urazi kuva ku ntuzeye uvuye kuri kuri marché centrale uja kumusaga kera ni wagenda uravye haruguru ibarabara wagenda uraba muri katedrale kugira ngo ibara ntibaguhamagare mucamenye ivyo mvuze abavi Bujumbura benshi bagenda baraba muri katedrale donc ku Mana ntibaraba haruguru kubera haruguru harababa ivyo byose bavuze ati bihere twigwarize ati hari amahoro umuhoro ramwa ati amahoro ariho tuzokwigwariza amahoro ariho tutarara mu minyaganyaga n'imibidugira tuzokwigwariza umva rero indongozi zimwe none oya mugasuza umugambwe umwe no muri leta nta mugambwe umurimo hariho bane batari mu migambwe hariho bane umushikiranganje w'urudandaji nari mu mugambwe CNDD umushikiranganje wa solidarité nari mu mugambwe CNDD umushikiranganje wa fonction publique nari mu CNDD umushikiranganje w'ibikorwa vya leta nari mu CNDD none sumwe nubu twakubwire umunganizo w'umushikiranganje wa solidarité umengo n'umufrodebo ni solidarité umengo n'umufrodebo bibeshi kusangira nturashikirwa gusa wewe mugabo je ndazi ko barimwo kandi birugurutse ndazi muhigwa niwe ahora zarabaza iyo abantu bava nguyo ndazi ko bibaza ubu byose biruguruye hariho no kunyanga avuga ati none ko ujya mugize umushikiranganje je ntiyani ntware ko ndabagiza cha tukubishwa tuti mu mugambwe CNDD nta wipanga turiya Noah ariko Noah ico gitorwa kibura gukora barabara tuzobibaza tuzobibaza ko naha ariho natwege hariyo twahagaritse kubera kuri gitoro atateza ko twasize kaburimbo riza ino ku kibuga nibiki byose aha hepfo hari ibibuga ntuze centre technique ibibuga bibi twateza kugira tukatugira ikibuga c'abanyeshuri c'abasketi ica tennis tukwa ca basket cugaye muga twace turavuga tuti reka turindire muga uzobaza muga bico numvise nuko abariko barakora amabaraje abariko barakora ibikorwa bimwe barafise ingene baruha igitoro neza nje twavuge n'umushiranganje abijejwe kuzaraborohereza nabo bantu kugira ngo babironke kugwanya igiturire icivugo ikiringo kingana gute yo kugwanya igiturire botari ikiringo gushika isi ivuye gushikuza bahagaze ku isi no mu bihugu byose byo biteye imbere bagomba kugwanya igiturire ari gusama umuntu usanga yagacomoye ivyo kugwanya igiturire nta mwanya bigira bigumaho ni nka kujya none gucumura ntivyamaho none ko abantu baje kwirega bagenda imbere kwa pastor wose kwa maboko baza hajya bagiye kuvuka amababa ariko ntibariko rasaba ikigongo kuvyo bakoze nigiture rero kizokoma kiriho ifo kugumugwana naco nta kiringo novuga rero cyugwanya igiturire hama ati abasoda muri RDC sinigira ngina yakivuze ngo abasoda muri RDC wavuze ngo iki kisubirire muno
ngo bavuze muti abasoda b'u Burundi bari muri Kongo abakongo barabashima Uburundi bwunguka iki bo sinzi bivana nawe nuko tutinjiye mu mizi je nibaza kubibona nawe je nibaza kubibona mu bisanzwe igihugu nivyo Kongo n'u Burundi bafitanye imigenderanire gufashanya mugano ushaka kugenda mu kintu utagira mu inyungu burya inyungu irabaho turetse ni kubiboneka none umuntu avuze ati nzogwanya Uburundi ukamenya hari ntumusangayo none muri Kongo ntibahora bavuga ko ariyo bari reka nabi wacu bajeyo niyo vyagongana bakubitanire hariya mugabo abanyagihugu b'igisenyi babeho neza byahereye hanze hari ico nonaho yega turashobora no kubivuga none uvuze ko ugwanya Uburundi nguri Kongo nibaza kugupaturira ngo bakubone bakurabi bikunze muheze none bagomba ko mugomba koroha ari igihugu ni cyoroha wari baze ko twagiye kurondera inzahabu negative burya umutekano niwo wa mbere naho uvuga ko ari kindu uravuga uti none ko bibateye zimeze ziri ngaha ni izindi zigenda ikindu bakaguhezagira ukagenda kubaza vipi hamujambo muko bien nimuze murabivuga neza apana uza murakwepa nta byabure bibaho hajya tuba tugiye haba yakantu kandi mwarumva ko bivuga amazina bati turi muri Kongo ikivuga iti nanjye ko bariyo turabemereye muganatwe muco muza muradufasha ntibadutwara igihugu hajya uraceza urazi Kongo ubutunzi buriyo n'abasuma bari hafi hanyuma ikindi kibazo cyabajijwe ubwato bwanditse ko ubwato bwubakiye mu mugambwe shana uraraba kwe none kajya na katurisme twege twagwanye intambara imyaka 10 renga kuva 1994 gushika mu 2003 tugwana hari ibikoresho twakoresheje burya bwato bwita Millennium burya bwato bwubatse mu 2000 nibwo basoda bacu bagiramwo nibwo bwadufasha gutwara ibigwanisho kiya n'icibutso hajya nuko izira ryafuditse bwitwa Millennium burya bwatwa kiya bazaye ni gatoyi twari dufise ubutwara abantu 1000 sico gitana babwira ntibishitsi ibishitsi nka burya dukwiye kurondera ivyintuzeye bronze tukabugira buniniya nkamwe bwa Noah bwarakoze mukamenya ibishitsi ico bisigura burya n'ubwato twagenderamwo abantu 1000 bufise imoteri ya sase nkani chevo marine yaraza tukiruka turifise abantu 1000 tukayisiga tukakata makorosi uko uzokandike mu kinyamakuru ugafotore ukandike muri kahisi uraza nakubwira ngico bisigura nico tavu umugambo tuvuga tuti tukadushiraho ibishitsi aho Gisenyi twebwe tukatushiraho nkuru nziza muremure ari hanki metero 12 z'uburebure azokorerwa hanze bazomuzana mu konteneri agora kurara ibishitsi twubaka ibishitsi by'ivyibutso bajya bijya bishiki by'inkona mwabonye biza birabaza ati uyu mugabo ko yarafise ubwanwa burebure yarinde ati uyu ko yari ahagaze neza ati uyu yarahagaze igihugu gifata inzira bagitega imitego gisimba mugabo kihagarara neza nico gitwa namwe mumerewe neza umva rero niteka burya bwato wavyumvise urazogenda kwa Emery ahigisha umugambwe uca ubufotora agusigurire ushye ku kinyamakuru ushire kuri YouTube bamenye ukuri bamenye n'ibyiza birimo hanyuma payeje akarusha kariho ivyo ntavyo ngaruka bya payeje bije bidif akarusho kariho ngira mwarabonye umunsi mukuru w'igihugu girisha inama abajene bo mu mugambwe ariko niho bari naho twari bonera kure
umujene umwe yavuze ngo turajegeye ngo turashonje ngo bikiri biki uyu nace arahaguruka apana abasendefted uyu nace arahaguruka ngo umuntu wese ajegeye ngo umuntu atazi gukora ati yojegera gute bije yaduhaye amahera baduha amakredi ati jemeze ukunuku ati umuntu ajegeye nuteka arabikoresha urumva rero karusho kariho reka sinje kuri byinshi kandi ujya mujene w'ikarusi yishyuye neza nzomusororera ari hespe espe uzomubwirya uzonyibutse duciye hajya ndamvuye namuhirake zitanu hari ngorane kwishura mu kibanza cy'abagumya banga atari umugumya banga safi kwe yarabashuhije baraburi yo baja mwege muri kumuravuga ko mushonje mudakoze nyene muzojegera bavuga ngo utarima ntajya utarima ntamire sinzi ngene bacava ushaka umuce acika ijoro ushaka umubira imbona kazoza muri ko mufashiki burya iyo ari ngozi twaravuze ko twatanguye twebwe nyirishobora umukuru w'igihugu nivyo yavuze ati intango shashi y'umwizero mu mugambwe tajeje ku kivi savuga ko nacyangende ngendera amakumi nahereye ibusoni esko mu busoni sinari wanye nahereye ibusoni cyana koroka nk'umuriro wa Nyakanga turaheza tushe abantu ku kivi kandi bari ku kivi kweli je ndakurikirana amazone yose turafisa duhurira amazone yose abayeswe baragize amazone ibikorwa rangura mu izone izone jana nimwe zo Gitega ijana zibiri zo Butanyerera 34 zo mu Buhumuza 89 zo ngaha na 93 zo muri Bujumbura zose turakurikirana ibikorwa ku munsi abariko batera amavoka abariko baragrefa abariko barakimikobeko abariko baragara mu mwonga abariko baravyina abariko barigisha karanga mutima bose imbonera kure zishiririye zigirene byose turakurikirana bakiyarugoma bariko baratamba baryohewe safi mu mazone yose amajana 153 turabikurikirana cyo gituma babonde yavuga ati imyaka 70 ati muzo ati prona yogira kantu sha gendo uragendo babaze umbe kwa zotsinda ubibaritse intango shasha rero mukurangiza ari abandi baje Adriano wewe wavuze Sibomana yatangwe ko mukuru yitwa Sibomana Adri ega nibi by'amazina nibyo ubona nk'uwo mazina uzuza uvumukana izina rw'iburaya ntavyuzi mugaje ndazi nk'abantu bavutse 60 kwa ba mama wasanga ngo Chimaye Joseph kamubaza ngo Chimaye Joseph ngo yari umukuru tavyo murumva bagenda baritira amazina urumva rero nk'uyu yitwa Sibomana Adri yamushikiranganje wa mbere 89 wari wavutse wavutse nani 8 nawe nyine yari premier ministre cyagiye umva bacha bamwita Adri Sibomana Adri rero imbona kazoza amahangiro ya abana nzoro humanya ko muca mu bintegurira nzovyishura mu misiza ibi bya CCRP 1 2 hari uvyinshi n'abazungu badushizemwo batatwingene tubikora iyi mbona kazoza nitwe twayikoreye bijya bya CCRP 2 ntibyumvikana ukumvikana ntimwabisomye n'ibintu byaje biri finance amahera yapfuye muri za pinide niki barabigira none dufate table ronde yabaye mu Geneve mu 2012 ntibatwemereye miliyari zibi z'amadolari baraduhaye ntaniyo baduhaye urumva ibintu bikozwe rero ubyikoreye nk'ubu jewe uvuze imbona kazoza sinzi mwege namwe ko murapanga muhira je mumbona kazoza ndavuga nti mumbona kazoza nk'umuryango basi cyangwa imbona kazoza nka Fondation Pax tuti iyi centre tukeneye ikigwa ciza dukeneye salle de conférence y'abantu 1200 bariko barayubaka waruguru dukeneye amapartema ko yazotuza amashuri abari mazobamwo kugira umwarimu aba VIP abiheza yigishe neza abanyeshuri bazafise interna mu gufungura ni hotel zobagaburira muri interna na karorero kugira umwana abe VIP bamwe bacha babaza ngo none ngo abana badatonora ibitoki ngo haruri ngo uzoburi kwa bigisha iki nace nababwira ni kwa Mungu no kwa gatatu no kwa Mungu nibo bazohora bamesa batonora ibitoki bagire ntibige no guteka kuko ugiye iburaya kwigayo nta muboyi utwara teza kugenda ubizi kutegeza guteka wewe nyene abaciye hanze barabizi urumva kwimbona kazoza ukiha ishusho y'ikintu ugomba gushikako
mu mugambwe tukavuga tuti twebwe mu mbona kazoza mu myaka 5 yihuta abene igihugu bagira amahera amafaranga none bazoyaronka gute nico gituma umunyamanga w'umugambwe muri burunga nama ndamubaza burya abanyamakamba tiko turaraba mu misiza kumengo butanyerera Gitega Buhumuza bazoba bakazi kumengo bazoba bafise amahera menshi tuzobaza kubakorera hari ahantu uvuga kuva mu ijoro baguma bakora tukava tuti mu mana kazoza mu myaka 5 twavuze iza twe twinjiza n'imiburi ku mwaka imiliyardi ibihumbi 3 mashasha yinjira mu Burundi nababandi bagenda bashagaruka yako mushikiranganje bamwe bagenda bashagaruka abo bagenda hanze kurondera amahera abo hanze baza kuyaca mu Burundi kwera zobariho urumva rero nko mu mbona kazoza tuvuga tuti mu 2030 na 31 na 30 n'amatora abagumya banga n'imiburiburi abumvise umugambi bakawushira mu ngiro bazobe batunze nico gituma keshi hajya mu gisagari wanyu ntitukona kuhaza tuko turaraba yuko ivyo twiyemeje bija mu ngiro kandi turashimira bene igihugu ari ku kivi hanyuma amashami ya Sangwe ameyateye tuzohara liste umunyamanga ntunganya bisata ziterambere tuzohara liste mugabo kandi amasangwe nibaza yuko na bamusanteri na baburamatari bofasha kwera y'amasangwe yari mu mugambi w'ubushanganje bw'intwa hagati mu gihugu Vicenti ibisagara ico nacanditse negeze kubanda kivuga cyane turiko turaraba imiji yacu ya Kayogoro ya Mabanda iyi miji nyene yagiye yadukiza dusanga abantu kandi ingore zabaye nari twabivuze ugasanga ahantu hose bariko bagira imiji na hamera ahatamera abari impande mugaco buba ku muji ahamera hagaca hasigara hatamera aho twavuga tuti iyo bari imbono nziza nka Kayogoro bari kubishira iborera hari ahantu hari ubugaragwa iborera hajya naho hamera tukaba tuharima urumva rero ni imiji irikiraduga kandi myinshi nka muri mu ntara turimo ya Burunga uhereye igiharo ariko araduga sinzi kari ku giharo nuko ari hepfo kurubaho uje imuzye wabaye umuji muri Sosumo umuji uduge mu Rutana umuji ugiye Matana ukaca Bururi ukaca Rumonge zakigwena zose kozo imiji ahantu henshi abaye imiji mugabo mukajagaye ico mwabajije nico gituma ari kucicarira twaraba mu kurangiza rero igihe twari Ngozi twavuze tuti tugiye ku kivi dutangu ihangiro rishasha turagiye ku kivi twege nk'umugambwe kandi amajambo agabanuke nibi kuganira muzoramuza mu mirima tuganirira nk'ibirime mu murima muri plantation mwifotoza mu mavoka mwifotoza mu nanasi ibintu byose kandi abarundi mumenye ko dufise ingya ziryoshe bose bazikeneye rero umugambi twatanguye turi ku kivi tuzobaha raporo y'umwaka wa mbere wa gatatu wanyu wo kwezi kwa kane nyene icyo mukuru w'igihugu nawe yarayatangaje yuko itariki imeze ukwezi kwa mbere ari gutangura urugendo tugana mu mbona kazoza iyi tariki ejo yaheze ejo ari kuri bonani hirya yejo haheze hajya twagitwe twatanguye itariki 15 wakwezi igihugu gitanguye ubu twerezo de evaluation kwa gatandatu wanyuma ukwezi kwa kane kandi ndazi aha umuntu wese widongoza twamatiko turaganira twategereza gutanga karorero baravyumva hari abagira aho bavuze bati none twe tuba mu gisagara zogatanga gute ntaco hari uwaciye avuga ati ntaco tuzobasororera ati mugabo usororerwa ntubukazi ifu kusorora usorora ni wakazi usororerwa ntabakazi imura kazo tuje ko rero mu mihana bagumya banga mwese
abanyagisenyi mutangure mwicare ku rugo Gisenyi tubemerere abantu bazotera amavoka atagrefye muri fondation kubera turi wanyu ndiyo tuzoyagerefa mwavyumvise mwavyumvise kubatishura gadi babaze ko bumvise abazotera amavoka Igisenyi bazoyatera uko yateye kose ku mutumba bace bandika ibiti bafise hanyuma mu kwezi kw'icenda muri tasuye tuzoyagrefera muri fondation. Mu kurangiza rero twagomba tubifurize umwaka mwiza, umwaka w'ibikorwa, ntihagirire igara, abantu bose bakore, abantu bose barabe ko mu ngo hapanze, barabe ko abana babo bariko barakura barezwe kirundi, ko bafise isuku mu ngo, isuku ku mubiri naho utaha, tuzoba tubabona musayangana. Kandi simvuze abo ngaha gusa, abarundi bose. Umunyamabanga ntunganyabisata jejwe imibano Karaniya yataye kugendera amakomine ahimiriza, turakeneye ko tutangura kuba beza, turakeneye kubona tuga turahinduka ku munsi ku munsi, kugira ryahangiro twiyaje imyaka 5 rizogere ari gusiga basiga umwiza, bavuga ngo gusiga umwiza ari gusiga umwiza.